ndabona bariko bararira umubabaro ntangere umuryango wa Aisha, ngira ngo muko abibona mwese murabona yuko biragoye. Uri umuvyeyi ni ibihe bigoye vraiment, ni ibihe bigoye, ariko no kuvyakira nkuko onye, no kuvyakira nkuko bimeze, kubera ko turazi ubuzima bufise intanguriro kandi bufise n'iherezo. Rero iyo bushiketse ku iherezo no kuvyakira kugira ngo umuntu wese afise ahahera afise n'ahahereza. Kunzira nyishumeza twebwe twashatse kuyishikira twibonera ingene ibintu biriko biragenda, namarira namaganya, umuntu wese ari mu mubabaro. Tuko turibuka umuvyeyi wacu ni byinshi yadukoreye, abanye natwe mu bihe bitandukanye. Rero no munsi nagira ubuntu bwo gushika ahantu ku bituro kumva z'abapfuye, aho ngiye gukora ikiganiro mutari mumenyereye nkora, ariko n'ibiganiro bimwe biba bikenewe mu buzima, ibiganiro by'impanuro, ibiganiro by'inyigisho. Bakunzi banyishumeza, ndazi neza yuko mugiye gutangazwa n'uburyo ngiye kuza ndigenzamwo. Nzoza nkora ibiganiro bitandukanye, ibiganiro bigiye bifise inyigisho zitandukanye, bigiye bivuga ku bintu bitandukanye. Nico gituma uno munsi nkakuze John kandi muvyara wanyu Mr. Twitter, ayo yose n'amazina bamuhamagara ndi ngaha kwisi, ayo n'amazina yose umuntu wese anzi ashobora kunyita, ariko ndakubwiza ukuri hari irindi zina umuntu ahabwa inyuma yuko amara gupfa, aho bamuha itariki zibiri, bamushira ku mutwe wiwe amatariki abiri, ariyo tariki y'amavuko n'itariki yo gupfa kwiwe. Rero uno munsi rero ndi ku bituro, ndi kumva, ngira ngo urabibona Bobo, tugende, ngira ngo urabibona uriko adukurikirana, uriko akurikirana kino kiganiro, uriko abona amafoto, uriko abona imva, uriko abona ingene hubatse, ni hano turi ku mpanda. Byashobora kuguha inyigisho kuno munsi, byashobora kuguha icigwa kugira ngo umenye uburyo ushobora kwitwaramwo. Bakunzi banyishumeza, kino kiganiro nashize hano mpitamo kugikora kugira ngo umuntu wese ashobore kugira inyigisho, ashobore kugira ico ahakuye. Bakunzi banyishumeza, uno munsi turiho, uno munsi turahema, turavuga, turashobora gukora, turashobora kwiyumvira, amaboko yacu ashobora gukora ko, amaguru yacu ashobora gutambuka, ubwenge bwacu buriyumvira, amaso yacu arabona, akanwa kacu karavuga, izuru ryacu rirahema cyangwa rikimotereza. Ariko hariho igihe kimwe, hariho umunsi umwe ibyo byose bitazoshobora kuba bigishoboka, hariho umunsi umwe ibyo byose bizoba bitagikunda, aho umuntu azohagarara akakuvugira ijambo, aho umuntu azohagarara akiyumvira icokorwa ku bwawe, aho umuntu azoba ariwe akora byose kuri wewe apana wewe. Rero bakunzi banyishumeza, uno munsi turi hano ni ku bituro, ngira ngo murabona imva z'abantu, abantu bagiye barapfa, abantu bagiye barashikirwa n'ibintu bitandukanye, ibintu bigoye. Rero ndi hano nk'imboneza ya kugira ngo ndabibutse yuko ejo uzopfa, ejo hazoba hariho ibindi bintu, ejo uzoshika mu bundi buzima atari ubwo ubayemo uno munsi. Uno munsi urahumeka, uno munsi uravuga, ejo hazobaho umuntu azohaguruka akuvugire nkuko bano bose, aba bose ubona bari bazima, aba bose ubona bari bashoboye kuvuga, aba bose ubona bari bashoboye gukora ivyo nawe uri kurakora. Hariho n'abari bakurenze, hariho abadokteur, hariho abaprofesseur, hariho abantu bari bashoboye gukora ibitandukanye, ariko uno munsi bamaze gupfa, bari ngaha mu mva basinziriye, baryamye ubutakivyuka. Rero bakunzi banyishumeza, ntiwibaze yuko uzokwamaha ibihe bidashira. Ufise ubwenge niyumve, ufise ubwenge niyihanure, umenye ico gukora, umenye n'ico kureka. Fasha nawe warafashijwe. Tubwo ku muvyeyi baje kumucikako, famiye ngo yari mukumbuye. Urabona yuko umuryango wose urakwiye, bose ni banini, baje kumushikako, baje gushikana ishugwe ry'urukundo, ishugwe werekana yuko bari bamufise ku mutima.
rero kuri uno munsi udasanzwe ni umubabaro ntangere gusa ariko biraryoshe kwibuka umuvyeyi uko vyaba vyari bimeze kose umuvyeyi uko ari kose yamara umuvyeyi rero nivyo bari bajemwo barabibona famiye yose iri hano baje gushikana ishurwe baje gushikana ishurwe ryo gukenguruka ndabona bariko bararira umubabaro ntangere umuryango wa Aisha ngira ngo muko abibona mwese murabona yuko biragoye uri umuvyeyi ni bihe bigoye vraiment ni bihe bigoye ariko no kuvyakira nkuko onye no kuvyakira nkuko bimeze kubera ko turaza ubuzima bufise intanguriro kandi bufise n'iherezo rero iyo bushiketse ku iherezo no kuvyakira kugira ngo umuntu wese afise ahahera afise n'ahahereza kunzwe nyishumeza twebwe twashatse kubishikira twibonera ingene ibintu biko biragenda namarira namaganya umuntu wese ari mu mubabaro tuko turibuka umuvyeyi wacu ni byinshi yadukoreye abanye natwe mu bihe bitandukanye rero twasemo kuza kubashigikira mumfata mu mugongo naho tumuzi mu bintu bitandukanye mu bihe bitandukanye rero twafise impamvu zo kumushigikira nawe n'umuntu nk'abandi ubone gutera ikibazo turayisi banguki uko ibyo kwantu kuvyukuri n'umubabaro ntangere nta jambo riko riravugwa nta uvuga nitse twabuze ico ayo dushira naho tumira uko umubabaro turimo ni ntangere kubura umuvyeyi ni ikintu gikomeye cyane amarira ni menshi umubabaro ni mwinshi gusa ariko tufise impamvu nyene zo kurira iyo umuntu arize aba ariko arerekana akababaro kiwe rero nimba dushobora gukora amosozi nimba dushobora kugira iki n'iki nuko hari cyabaye nta kintu c'inkora mutima nk'umuvyeyi nta kintu c'inkora mutima nk'umuvyeyi umuvyeyi ni nakabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu rero ikintu kiba rimwe cyangwa kiboneka rimwe kitigira kigaruka mu buzima ni umuvyeyi w'umuntu birashoboka yuko uronka abandi bashobora kugerageza kuba mu kibanza c'umuvyeyi abandi bakagerageza kwifata nk'umuvyeyi ariko ntibashobora kugera ku rugezo umuvyeyi wawe yagejejeko ntashobora kugeza ku rugezo uwakwibarutse yari kugeza rero akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu turi hano rero twaje kubashigikira twaje kubafata mu mugongo nkuko bisanzwe muri bwa bumwe nyene twebwe turi nyinshi ku bantu bose no mu gihe nk'iki mu bibazo nk'ibi turategerezwa kuhashika kugira ngo tubashigikire dushigikire umuryango je nikuze njo rero nkuko bisanzwe naje hano kugira ngo nyene ababuze abapfishije tubashigikire bagire ico tugire ico dukoze nka twebwe ngira ngo kubishira imbere ya kamera ntivyari ngombwa cyane ariko twabaye oblige twategerezwe kubikora twategerezwe kubishira imbere ya kamera kugira ngo mubibone namwe mubibone urukundo ni rwa rundi nyene ubumwe ni bwa bundi nyene abarundi turashigikirana abarundi turi umwe ngira ngo mubona ko amarira akababara ari kose ku muryango wa Aisha no kubura ukunda biragoye cyane nta kintu kibabaje nk'ico umukunzi inkoramutima yabaye hafi abantu batandukanye ntawe ari guhabwa ijambo ngo abure ico yovuga kuri urya umumama yari umuhanuzi kuri bose yari kirumara kuri bose yaseruka rukanze mu gihe cyose we yarahaboneka aho byananiranye yabahari rero bakonzi banyishumeza zose impamvu zirenga imwe zituma dushobora no gukorora amosozi
ntabesha ni umwe mu bagiye bahanura Aisha mu bihe bitandukanye mu byo yagiye arakora, ni umwe yari mu bahanuzi biwe. Rero kubura umuntu nk'uyo ni ikintu gikomeye cyane. Bakunzi ba Ishumezi, nkunda kuvuga rino jambo, gushigikirana n'ikintu gikomeye cyane, kandi bino tubona ni ikirimba, kandi ntawe uzokwamaho, ntawaje kugira ngo abe umuzamu w'inosi. Uno munsi uriho, uno munsi ndiho, uno munsi turahumeka, ariko ejo tuzopfa. Nesherizami, menya neza yuko ejo nawe uzopfa. Spending ubuzima bwawe, nezerwa ubuzima bwawe, but tomorrow uzopfa, ejo uzopfa. Ejo ubuzima bwawe buzohinduka, uzoba uwundi muntu. Aho wari witwa mu izina, bazokubatiza irindi zina, bakwita umuhisi, bakwite marehemu na wewe. Rero ugihari kora ibyiza zobisanga imbere, shigikira abandi, itwararika abandi, bizokubera umugisha mu byo ukora byose. Ntabwo nabibona amarira ni yose, ingorane ni menshi, amaborogo, ndazi neza ko bigoye. Jewe kuze John, murazi yuko nananigwa, ubu baragiye kubaza ibibazo gusa, ndiyumvira ko noja kubaza ibibazo umuntu abantu bari mu mubabaro, ko noja kubaza ibibazo abantu bari mu gahinda nkaka, numva bingoye cyane, numva umutima utampa, sishobora gukora iryo kosa ngo nje kubabaza ibibazo, nabone basanzwe bafite ibindi bibazo byabo. Umuryango wose wakoranye, aba niko bari bavukana, n'abavukanyi niko bari ngaha. Rero baje gusura kumva y'umuvyeyi wabo bahishikiye, bakaba baruntangere nkuko mubibona imbere ya kamera mu maso yanyu.